hariho secteur ya environnement et changement climatique idukoranije umunsi, hariho secteur ikoreramo amashirahamwe araba ivy'indero mu gihugu, hariho secteur iraba ivy'amagara y'abantu, hariho secteur yishinzwe guteza imbere akazi kurwaruka n'abakenyezi, hakabaho secteur yishinzwe kurwanya ihohotera n'ihohoterwa rya kiremwamuntu cyane cyane abakenyezi byo twashize inyuma. Hanyuma hakaba hariho n'igisata kiraba iby'uburimyi n'ibyo kugwiza ibifungurwa mu gihugu. Ivyo ni bisata bitandatu biri mu mugambi duhurire hamwe uriko urarangurwa n'amashirahamwe nka Care International Burundi, ActionAid International Burundi hamwe na Reja bafashwe mu mugongo n'ubumwe bwa Buraya. Niho kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 14 Gitugutu ku mugwa mukuru wa politike Igitega, ihuriro ry'amashirahamwe gishinze gukingira ibidukikije no kugwanya ingaruka ziva kwihindagurika ry'ibihe CODEC ryatunganije inama yo gutererana ivyiyumviro mu kunganira ubuvugizi ku itegeko rigenga ivy'amazi. Engineer Innocent Banigwaninzigo asaba umuntu wese kugira icyo aterereye ku itegeko ry'ubuvugizi bw'amazi. Ubuvugizi rero ku itegeko ry'amazi ni ubuvugizi buzobandana, si ikintu dushaka gukora ejo cyangwa nyuma y'ejo. Naco gituma duhaye ikaze umuntu wese muri mwebwe n'ubashobora kumenya akamutso kugerako akaduhe kugira ngo ubujejwe tugashiremo, gutyo abo tuzoshikiriza ubuvugizi bazobone yuko bwakozwe n'abantu biyumvira kandi bakunda igihugu kandi bari bafite ibyo bafatiraho. Nta kamaro ko kubesha ko ntacyo twokunguka tubeshe cyangwa dushikuze, ahubwo ibyo dukora byose tubikora mu ntumbero yo kunganirana ndetse no mu ntumbero dushaka ko ibijyanye n'amategeko, kuko ibikorwa byose dukora rero tukabifatira ku mategeko aba ahari n'imigambi y'igihugu, tukifuza ko byotera imbere kugira ngo dushobore kuzibira na cyane cyane muri bijanye y'uko twubungabunga neza amasoko kama dufise.